yego cyane kandi mwirabiye ko Imana yarampezagiye yego iby'umuntu yokwifuza muri iyi si ndabona ko ari Imana yampaye abavyeyi beza impa abavukanyi beza impa abana beza impa amashuri menshi aminuje n'ukuri mfise doctora mu mategeko nkagira n'ama master abiri imwe mu bidukikije iyindi mu gateka kazina muntu amashuri narayize n'ukuri warize amashuri narayize hanyuma ivyo vyose Imana yampaye none uwundi nawe ko yampaye nabo bana cyo ndabagaburira uwundi nawe mbe ntaco sinomuzatura ko gatoyi mu byo bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kuvyara ubuzima turasuye kubaramutsa tubipfuriza amahoro y'Imana no kuroranirwa mu banyu no mu byanyu. Uyu munsi tuje kugira ngo tuganire nuno mushinga ntahe arongoye ishira hamwe uwundi nawe ngira murabibona agapira keza association uwundi nawe tugomba twumve bishasha tugomba tumenye bishasha bega ishira hamwe bifise intumbero yiye yatanguye gute bifasha bande cyane rikoriki n'ibindi byinshi tuza kumva muri kino kiganiro. Kuri micro ni jewe umukusa kivi Melance Ndayikenze muramenyereye tukaba dufise akanyamuneza ntangere ko kwakira umutumire wacu turabakiriye murakoze gutwakira twifuza kumenya ninde turiko turaganira umwidondoro mvuge ngo uramvuye kugira ngo imbere yuko tuvuga ku wundi nawe tuze kumva uwundi nawe aho yavuye. jewe muri kumuravugana nitwa Jean-Marie Barambona nkaba mu kazi ka misi yose ndi umwarimu kuri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza yo mu gihugu iwacu no muri Kongo ndamazemo imyaka 30 hanyuma nkaba nubatse nkaba mfise abana bane abahungu babiri n'abakobwa babiri birakwiye ivyo birakwiye. Ikintu gikuru rwose numvise nuko uri umurezi imyaka 30. ego ndi umurezi muri uyu mwaka ndakwije ndarumije imyaka 30 ndi mwarimu muri ayo kaminuza navuze urumva ni anniversaire ryoshye kuri iryo teka ryo gutanga ubumenyi mwebwe mu mushikuno munsi inyuma y'imyaka 30 mwumva biyakira gute mwumva mufise akanyamuneza kaheske mwasanze harimwo akanyamuneza harimo ubuzima muri iryo banga ryo kwigisha no gutanga ubumenyi no kurera. je novuga ahubwo yuko Imana yarankunze cyane kuko n'umwuga nagiyemwo ntari narawiyumviriye igihe natsinda amashuri 1996 mpejeje ku defendre mémoire byahuriranye n'uko habonetse ikibanza cy'umu assistant hanyuma rero abarimu bari muri juri yanje baca bavuga ati ko kiya kibanza kibonetse ubwo ntiwosaba akazi nca ndasaba haciye ukwezi kumwe mba natanguye akazi ntari niteguriye kuba umwarimu kuva ntangwe kuba umwarimu ubuzima bwanje je novuga ko buryoshe cyane yego kuko iyo ndi mu ishuri mba ndyohewe rwose cyane ngira n'utubazo nari kuba mfise twose tuca duhera mbega kajya akantu bakunze kuvuga ngo abigisha ntibasaza muramaze kukabona sinzi bakunze gufatira uburero ku bantu babaye abigisha umwanya muremure usanga n'abaja mu maroto dusanga bageze ku myaka ya retraite ubona bakibasha paraporo y'aba bari mu bundi buzi ubona yuko aba bari mu bundi buzi vraiment bashaje gusumba ngira byo ari byo najewe imyaka 30 ubundi byakwije imyaka 60 ibaramwo amezi make cyane kandi ndumva ko nkiri imeze neza yego cyane cyane akanyamuneza ko mu ishuri jewe
Bo ivyo vyose ico tuzokirira ko ikindi kiganiro tubaze abahinga mu vy'amagara y'abantu mu vy'ubuzima mbega ni kubera iki kumbure abigisha vyoba bivugwa rwose ko batihuta gusaza imyaka iguma igenda mugabo bakaguma baboneka ari abantu bazima ico cyo tuzokigarukako. Reka uyu munsi bakunzi ba Axia Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima reka dushimikire gose kuri rishira hamwe uwundi nawe twabonye yuko bahije kwakira ugwaruka mbere turabona n'udupapuro bahaye ugwaruka twanditse ko akantu kumvure muraza kubishika ko mugabo twabibonye tuje rero kugira kino kiganiro inyuma y'irya geste muhejeje gukorera rujya gwaruka mbega ishyira hamwe uwundi nawe neza na neza byatanguye byari icyumviro cyaje gute mushimikira kuki murakoze cyane ubundi nawe ni shirahamwe bamwe bita mu Gifaransa association sans but lucratif rirakwije imyaka 2 rivutse ariko ryavutse ibikorwa by'uwundi nawe byaratanguye imbere muti byatanguye gute jewe shika imyaka 25 ndi umwarimu sinzi nyene mu gatondo ndi muri douche n'ukuri usanga nta munyamwema nigeze nigisha icyumviro cy'abakujemo gutyo nyene wumva mu mutwe karaciyemwo kubera ikipa nda 25 imyaka 25 atamunyamwema ndabona imbere yanjye ibi bintu ni biki kije gutyo nshadagenda mwishira hamwe ry'abanyamwema Albinos Sans Frontières hariho twari tuzina ndamubaza mbega none ni kubera iki tutabona ku university uko umunyamwema urumva uramubona mu bandi banyeshuri ni kubera iki badashaka ku university ashambara ati yo ati reka ati kugira ashike ku university biragoye cyane kuko hari ama discrimination barimwo ugasanga bakumiriwe n'uburyo ntibukurikire ugasanga n'abavyeyi babo ntibashaka ko bashira ahabona ati nico gituma rero bigoye numva ndakozweko acara nambari ati saba nyamwema gose reka ati n'abatwa n'ico kimwe nivyo by'abatwa navyo nyene ndavuga ati icanja mu shitamo ry'abatwa navyo nyene hariho uwo twatuzinanye ndamubaza ambarira nawe nyene kwitege ati abo kugira ashiki aheza yimanike aje no mu university biragoye cyane mugabo umutwa wewe urabona ari mu ishuri sinobona yuko umutwa canke iki ndavuga nti rero jewe ngira ni ntangiro ryo kwigisha abantu incanda batumako nimuze kwiyandikisha mu ma university beze tabigisha haraza abanyeshuri 26 babatwa araboneka n'aba albinos babiri ndababazwa kungene ndanatohoza igituma habonetse babiri barambari ati aba albinos biragoye cyane kuko kugira aseruke bifatikiye cyane mugabo ntacyo ndavuga n'abandi bazoza nibamara kumva hanyuma rero bariga abo 26 babatwa baratsinze amashuri n'abarisansi barahejeje mu kaminuza nabo babiri baba albinos barahejeje urumva rero je nakanyamuneza cyane uyu mwaka hariho 45 babatwa turiko turaronderera kwiyandikisha mu ma university atandukanye hakaba n'abarbinos 5 bariko bariyandikisha nabo nyene ndiko ndabaza abagenzi ndodora hana hariya n'uwo ari kanyumviriza avyumvise nawe nyene yofasha kugira abo bana bige batera imbere uno munsi rero hoho jewe nayise akanyamuneza kenshi kuko muri abo 26 bahejeje babatwa hariho 3 ejo naronke akazi muri abo 26 hariho 3 naronke akazi
bazokora babiri bazokora muri banki ubundi akore muri assurance hakaba n'umwarbinosi umwe nawe nyene yaronse akazi azokora muri assurance nkashimira ko mu mpaya akaryo nshimire n'ukuri umushinga ntayo yitwa Rurimirije Jean Marie ariwe atwara ariwe yende microfinance yitwa Mitek. Donc ako kazi mwarose mwakarose muri Mitek muri Mitek izoba stage Rupet ndabe yuko babishoboye hanyuma babandanize ko Imana imuhezagiye ibikorwa bya Mitek bitera imbere kubona bwakoze ico kintu kuko uwo mutwaro ndawufise bumva narafashije kwigisha mugo iyo duhuye mu ibarabara nkabona nkafisa birambabaza cyane ego ndumva ko mbabaye boss nico gituma mpamubariye n'uwo ari karanyumva abona yoro ufata afisa akazi yoha umutwa cyangwa umwarbinosi n'ukuri nibaza ko baza kuronka nuzeye telefone yoturondera. Murakoze cyane kuri uyu muco muduhaye kwivuka ry'undi nawe turumvise yuko ico cyumviro maze kukigira mwahavuye muca murarondera umwigisha kugira ngo baronke ubumenyi mbega ibikorwa by'undi nawe bigarukira ngaho gusa. Murakoze cyane ubundi nawe ifise ibikorwa biri mu bice novuga ine. Umuce wa mbere nuwerekeye kwiga nuwo rero nabiheje kubarira abo bize nabo kwiga. Umuce wa kabiri ujanye n'amagara abo bose dufasha turabarihira agakarte d'assistance maladie kabafasha kugenda ku muganga bakivuza bakaza gukora mu maboko yose urumva ku mwaka kandi noneho ako gakarte rero n'uwamarika akagura n'umukobwa wanje nibo babagurira ego yavuze ati jewe abo bose nije nzoriha wowe bigishe nanje ndabavuza uwo rero umuco wa kabiri umuco wa gatatu nuwerekeye hébergement uyo rero uburaro kuko hajya nababariye nti abarbinosi narababuze icyatumye ahanini n'ababura naho barara nk'ubu mwaka uheze ndabaha akarorero umwaka uheze nararose abarbinosi batanu bagomba kwiga hanyuma ndabaronkera aho bokwiga muri university mugabo ntibashobora kuronka aho barara ngaha mu gisagara cya kumbura aho bagiye kudodora hose barabinuma mu bandi banyeshuri ati ntimutuze yego urabona kujya basa barabaca babetikete nico gituma none iyo ngorane mwayitoreye inyishu iyo turacyariko turayironderera inyishu hariho abantu nabariye baravuga bati tuzoraba hari naho tworonka inzu tukabakangira mu gisagara bashira hamwe n'abandi atwa urumva turacakibandana hébergement igikorwa ca umuco wa nyuma werekeye novuga autonomie financière kwigenga kugira ubwigenge bujanye n'uburyo n'ubutunzi urumva kwiga ni kimwe mugabo yifo ko bitunga ni naco cyakozwe no munsi kugira turahava tubigarukako aba albinos hariho umubanga afise ishirahamwe yabigishije ibintu bya entrepreneuria aba amaseanse arabigisha aheje kubigisha arabagirira arabasaba ngo bagire uduproje barandika imigambi baja kurangura bazurangura barayandika arabankadira barayandika barayiheza arayikosora arayitumbereza neza iraba imigambi nyene yerekana yuko bayikoze bazokunguka hanyuma bakikenura bagakenura n'imiryango yabo uwo n'umuco wa kane rero nibo dukoranije no munsi aha muheze musanze turi urumva hariho abize imigambi ubu
wari umunsi wo kubahiriza amahera kugira batangure gukora. Hariho nk'umwe azogira ifarini y'ubuyi azaranatanguye nk'uwe twamuhaye amafaranga kugira uruganda rwiwe rukomere. Hariho uwundi azotera ingano, hariho uwundi azokorora, hariho uwundi afise ubuhinga bwinshi cyane mu bintu bya communication azogira ikintu kimeze nka studio. Urumva abo bose rero batahanye amasheke. Ayo masheke rero nkashima rwose abadufashije kugira aboneke, mpereye n'umushikanje ari mu Bubiligi yitwa Janine Barambona, yarumvise ubundi nawe ndayimuhariye biramukorako akagenda mu komine arayisigura. Iyo komine niyo yarumvise udufanga duhereye guhereza abantu ikomine yo mu Bubiligi atari komine muvuka. Oya, ikomine yo mu Bubiligi yitwa Bumu. Yitwa Bumu, nayishimiye nayo nyene kandi yaravuze ati tuzobana bidufasha. Yego nkamagarira n'abandi bose bariko baranyumviriza baba bazi abofasha kugira dushobore gukora byakizana. Hanyuma urumva ubundi nawe navuze yuko ari abatwa n'ababinoze ubwo si bo bonyene nabariye ni uko hariho n'umwandikape, hariho n'abandi nafashije n'ubundi nawe tarabaho nk'akarore n'abana bo mwibarabara. Umwana wo mwibarabara hariho uwo twakuye mwibarabara ariga yarahije kaminuza. Hariho uwundi nawe ariko ariga ucaheza nawe nyene yahoze mwibarabara. Uwo nawe nyene yahoze mwibarabara. Hariho n'uwundi rero atahoze mwibarabara nawe nyene ariko ariga. Urumva uwundi nawe hariho uretse ababyose n'abatwa hariho abantu baganje nipfuza yuko nabo nyene bazoja habona. Hariho abo bandikape, hariho n'abandi muga hariho n'abana baciye ubwenge cyane mugabo bataronka uburyo bwo kuja kwishura. Abo jewe ego abo ndabafise ku mutima, ugasanga ari hiyo mu rutoki umwana aciye ubwenge mu gatandatu barabuze yaja. Uwo mutima mufise wo kwitanga n'umwitwarariko, kuko numvise yuko natanguye kwiyumvira kwigisha hanyuma mugabo hakavuka n'ayandi mashami hambavu y'icyo cyumviro cyo kwigisha mukwiyumvira gufasha abantu kwivuza. Abo mwakurikiranye mukaba muriko muriyumvira ingene bashobora kuronka uburaro, mukaba muriko murabafasha mu bijyanye no kwigenga mu by'ubutunzi autonomie financière. Yumvira yuko boba bagiye by'ukuri ubona gusaba wisanze urumwigisha ishingiro rwo gutwara novuga ko bihagaze ku bintu bitatu. Icambere nibaza ko ari aho nakuriye abavyeyi bandetse, nakuze mbona abavyeyi bafasha abantu, mbona kugira abantu urabona mujyanye abantu baje kuramukanya. Ica kabiri nibaza coba carabitumiye ndibaza neza yuko kijanye n'igisabisho. wakuze mu muryango musenga. Ego kuva muri primaire je nakuze mbona nja mu misa kuwa Mungu na papa na mama na mtukopa. Jewe nakuriye twavukiye Mutaho ni hafi y'isomero yitwa ubu ni Grand Seminaire y'Iburasira. Paruwasi yacu mugabo ni Gitongo ni hafi na hafi. Rero twakuze tujya mu misa haba Iburasira haba mu Gitongo. Donc nibaza yuko n'ibyo byoba byarafashije kugira kuko mu isengero Imana igeze katolika gufasha abantu. Nibaza ko ica gatatu ni umwuga wanje. Nibaza ko nabikuye muri uwo mwuga wanje muri myaka 30 maze imyaka nigisha
narabonye abanyeshuri nkabona bari mu kibazo hanyuma notegereza yego kandi ni aho rero niho bivuga nti kuko iri zina rimaze nk'imyaka 10 ndagiye nawe igikorwa cyaje gutangura mu bintu by'ukuri sinabwo babona ubugenge none bigenza uwundi nawe uvutse uwundi nawe umenga uba wabanje kwiyumvira ko wewe ukumva afite tukabona yuko hariho icyo ufise canyenerwa mugabo uwundi nawe yego cyane kandi nirabiye ko Imana yarampezagiye yego iby'umuntu yokwifuza muri iyi si ndabona ko ari Imana yampaye abavyeyi beza impa abavukanyi beza impa abana beza impa amashuri menshi naraminuje n'ukuri mfise doctora mu mategeko nkagira n'amamasiteri 2 imwe mu bidukikije iyindi mu gateka kazina muntu amashuri narayize n'ukuri warize amashuri narayize hanyuma ivyo vyose Imana yampaye none uwundi nawe ko yampaye nabo bana icyo ndabagaburira uwundi nawe mbe ntaco sinomuzatura ko gatoyi mu byo fise naho rero bivuga nti n'ukuri murakoze kuba muri ko muratubwira ku bijanye na rino shirahamwe mbega none nta yandi mashirahamwe canke ariko arabafata mu mugongo kuba muri ko murakoranya ivyo byo gutegura bagira imigambi kubikurikirana bigenda gute muri mwenyene canke muri kumwe n'abandi urumva muri uwundi nawe arazoze atandukanye hariho abatanguye kuza barishura nk'ubu hariho ishyirahamwe yitwa Rotary Rotary murayizi ni Rotary International hariho club yo mu Burundi bita club Rotary Bujumbura yaremeye kudufata mu mugongo mu bimwe byerekeye amashuri hariho na projet twagize yo kuzokwigisha abato n'ababinos iyo projet twayihaye Rotary kugira izo shikari muri Rotary International hano usanga harabonetse financement abana bakiga bishobotse n'ahandi rero tuguma tudodora hanyuma nk'ubu nabo bari abo ko batanguye kwiga kugira bagire amaproje hari ibintu bihimbara cyane kuko Madame Yvette atwara ishyirahamwe ryitwa Equity ni umunyeshuri wanje yigishije kera muzo amategeko ndira yego kuko n'umva umenga harimwo yego yize kuri Université du Lac Tanganyika hanyuma turahura ndamubarira uwundi nawe aca yumva arakozwe aca yambara ati je nzofasha niwe rero atwara iryo shirahamwe ati nzofasha kandi ataco usavye aratwigishiriza abo bana arabigisha kugira ngo rimwe bagire amaproje aremera nuko azobakurikirana nk'ubu urabona twabahaye amasheke niwe azogira suivi iranguka rya ya migambi abankadre kuko uburyo umugambi utanga urugoye gutyo abankadre ko yavuye ibintu amenyereye abafashe gushika abatereza azobigira ku muntu Madame Yvette niba ahazonyumvira ndamushimiye cyane gusa kubona yara urumva naramwigishije none akaba ari kanyigishiriza abandi biradoshije ngico icitwa guhanahana cyane ihererekana ry'ubuzima kuko mwaramuhaye ubuzima nawe ari kabandanya kuvyo yarose afasha abandi niteka rihambaye cyane yego bishimira umukama kandi twizeye yuko umukama yagize ibyambere zo azobandanya n'ibikurikira murakoze cyane bakunzi ba Axiya Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima murumva yuko uyu mushinga ntahe yamurikiwe n'Imana akagira kino ciyumviro cishira hamwe uwundi nawe
birahuye cyane rwose novuga ngo n'umurongo canke n'iciyumviro c'ino televiziyo aho turondera iteka ry'uwundi nawe tugume twitwararika iteka ry'uwundi. Abivuze neza aragira ati mucankujije mucantumye nza ndagira ivyo vyiyumviro vyiza, harimwo indero mu muryango, harimwo ukwemera kwanje, harimwo akazi kanje. Ndahimbawe n'ico kintu c'uko n'ukwemera gushobora gushikana ku ciyumviro cyo kwitwarika uwundi, cyo gufasha uwundi. Ariko ikintu cyo mu muryango rero numvise no babaza ko akabazo namaze kumva yuko umwigeme wanyu nawe nyene ari sensible, mbega ndakivuye gute mu Kirundi, arumva yuko bimuraba nawe biramuraba. Mbega ingene muri kumurarera ibibondo vyanyu, muri kumurabakundisha mwongera mubaha ko umutima musanzwe mufise wo kugira uwo mwitware ku kundi muntu? Ego cyane murakoze. Mbere ku mutambukanyi wanje twubakanye arimwo muri wundi nawe ni umumambure w'ishirahamwe. Yego, kuko umugambi sinari kubishoboza wenyene atafashe umugongo. Yego, mutavyumvikanye mutabihurije ko nkabubatse kuko urumva erega biratwara uburyo. Yego nyene biratwara uburyo n'umwanya. Biratwara uburyo n'umwanya. Kuko uvuye ku kazi wari kuja mu muryango mugabo ucuja kwitwarika ivyishirahamwe yoshobora kukubaza ati mbega ubu nahuriye ko wavuye ku kazi. Yego cyane. Yego ndabimushimira rwose. Hanyuma abana banje rero nabo ariko mfise abana bane, abahungu babiri n'abakobwa babiri. Abana batatu bari muri shirahamwe bararikunda cyane. Narabibakundishije barumva igituma yofasha. Baca barambarira bati ni ukuri ibyo niragigiza. Mukuru muri bo niwe araba ibintu bya communication yishirahamwe au niveau de l'association. Bya communication. Uwa kabiri, uwa mbere n'umuhungu, uwa kabiri n'umukobwa niwe nababariye ari warihira aba bana bose assurance. Uwa gatatu nawe niwe araba niwe wita mu administrateur wa site web ya ubundi nawe niwe yayiyumviriye kuko yagize ibintu bya informatique, computer science, niwe yayikoze arayikreya. Ubu ni administrateur wa niwe yikurikirana agashirako amakuru ibikenewe. Nuba aho bari baraza baraterera urumva ikintu ciza cyane gose. Kandi hangiro mfise nipfuza hari imigambi dufise ndifuza ubundi nawe bizoshika mu gihe ibifise ishuri yugururiwe bose kugira ngo n'abandi bakumirwa kumbure n'abakumirwa. Abatwa abarubinosi n'abandi kuko ubundi nawe irafatira abarubinosi n'abatwa muga hariho n'abandi bafise amavulnerabilité bafasha. Nk'ubu turiko turafasha umunyeshuri yiga kuri mbese sagesse w'ikimuga umutwa kandi simaginosi mugabo ubumuga afise ubumuga. Yego, ndifuza rero yuko ishuri ryugururiwe bose rizobaho bugizwe na ubundi nawe, kandi n'ikibanza ryojamwo kirahari habuze uburyo gusa bwo kuryubaka. Tubandanye tudodora. Turabipfurije kudodora muronka kuko uwuronderera ineza benshi kandi atari kuvuga ngo ariko yitwararika inda yiwe cyane abava mu nda yiwe, mu by'ukuri Imana yoreka kubihezagira. None reka tubakengurukire dusubira kwibutsa ariko baradukurikirana yuko ivyumviro vyiza mwene ivyo ni ivyumviro byo gushigikirwa kuri twebwe aho tugeza. Gushigikira ivyumviro nk'ibi no gufasha gukwiragiza inkuru nziza nk'iyi, tukayibwira abandi. Ntimwibagire gupartager, ntimwibagire kugira sabone kuba bataragira sabone, ntimwibagire kugira commentaire kuko nimwagira commentaire kuri kino kiganiro akazobona kumbure icyumviro washikirije canke ingene wamuteye intege, uzoba uri kuratanga intererano idasanzwe. Kumbure rero
n'abafise ubwo buryo canke abashobora kugira iciyumviro caho muri budodore nabo kumbure ntibareke kugira ico bashikirije. Mbega mu gusozera umuntu avuga ati ndashaka gushikira uwo muntu canke gushika aho bakora adresse niyi adresse ubundi nawe ikorera aho mba nimero ya telefone ngira murashaka yego sinzi ko noyivuga mu murashobora kuyivuga kandi tukongera tukanayandika kumbure abashobora 71 740 842 71 740 842 hanyuma hariho site web www ubundi nawe .org ubundi nawe kirafatanye ubundi nawe .org baca babona rero ibikorwa byose dukora donc nama nimero de contact byose tubasha tuja tuvugana yego numva rero je ndabashimiye cyane yego ndabashimiye kubona mwagendeye ubundi nawe mukaba mwadusanze mu bikorwa murabona bana bagiye banezerewe kubera agasheke batwaye yego cyane twifuza yuko mu minsi zoza tuzohura batwereka inyane yateye imbere nkashimira n'abanyumvirije bose cyangwa zonyumviritse nihaba harimo abanyeshuri nigishije ko mva mu myaka 30 si mike nihaba ari abanyeshuri nigishije bazo kurikira ikiganiro no basaba yuko bokwiyumvira ubundi nawe amashuri barayahejeje hariho abandi bigora niba babona ati none haco twofasha kuri ubundi nawe bizongera kubona umunyeshuri nigishije nawe yigishije ubundi. Abakunzi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje ukwemera kubyara ubuzima turamukengurukiye bimwe bivuye ku mutima no mushinga ntahe ashimye kudusangiza kino kiganiro agashima kutubwira kw'ico teka ry'umuntu agashima kutubwira kwishira hamwe uwundi nawe nukuri Imana ibandanye ibahezagira. Reka rero tubipfurize kuroranirwa mu banyu no mu vyanyu, tubipfurize kubandanya mutera imbere, tubipfurize cyane gukwiragiza henshi hashoboka kino kiganiro kugira ngo iteka ry'umuntu ribandanye rikwira hose kandi natwe ibe ariyo ntererano yacu aho bishoboka. Turabakengurukiye naho butaha.